kuri ivyo umutwe wacu warabananiye. Burya umuntu arembye bakamujyana kwa muganga bamutera urushinge acapfa. Impfu byo kwica umuntu atapfuye tuje kwiyamiriza umubwira yuko ico yageneye muri no karite atadokiro nazoronka supapati naronka inumva zamye uguri myicupa ahubwo ni mumbarere yo mugiye se kuvuga rero ko iryo bahasha bahaye Sami yarimo ibihumbi ijana ibi nta kubyicarira je ngiye kwiruka navyo mu maguru masha abantu aho kuza kwandika ati Fani Lavine yasohoye filime nshasha muza kwasama ngo Fani yapfuye mwisabira ico bita convocation urabe ko namufungwi rero abantu dukora umwuga umwe mukora ibi bintu mufise n'ababahanura bakubwira ati ikintu ukoze ni ciza cyangwa si ciza apana guhanurwa n'inyanda muvano n'abantu batagira abo bantu babahanura ngo wishe ngo Fani Lavine ukamushyira kuri page siduga abo sibo futa Akasamutwe kanyu karasumba bose akasamutwe kanyu Hello my people murameze neza murameze fresh yewe gaye warajomonye warigize umujanja isira kujanjagura cha turi kumwe na Marezoma connection bombo klati wungucici ikiganiro na Akasamutwe murakimenyereye mari mumazigiye mutakibona cyahora gica kuri akejo kuri akejo aho kigiye guca ahandi hantu urumva rega kuri akejo twari twababwiye dufise umubosi wo kuri akejo mukumva yatwirukanye azoba yatwirukanye niko ameze natwe twirukanye tumeze nk'imbeba wazibiriye umwobo cyagigundi mwobo zica ahandi zigapfukira he amvaye ara internet bivuze imbeba uteze sumu yapaya ngaha iraterura n'ubwana bwayo n'ivyari vyayo igaca ijana navyo arakaririmba barabarimba ati ku bintu bijanye n'impfu kwanza babwira baza badukurikirana kuri G5 badukurikirana media bizigura iki arakaririmbo kagomba kujyana n'ibyo tugiye kuvuga nakaririmbo baririmba ku mpanda tujuru bavuga ati niwigire wari intwari mu rugamba wari umwari ntiwabana n'abagenzi wari umunyamahoro ntiwashwana n'abantu niwitahire esike gute uwapfuye niyigire yari intwari ikibazo rero kimwe musha mwibaza ikibazo bo kwibaza ngizi impamvu zibiri abantu bashobora kwibaza esike uwo muntu apfuye nta makosa yigeze agira ko nzi hari n'umuntu apfa bahora bavuga ko ari umurozi ariko uyu munsi bakavuga ngo yari intwari ntiyashwana n'abantu hariho n'abantu bavuga ati ngo umuntu arapfa agapfa yiyishe urupfu ruguhitana bivanye n'isanganya rukakujyana ariko turi kwibaza rujya rupfuye guba ugize n'isanganya n'isanganya cyangwa n'urupfu nyine ruba rwagushatse rukavuga tubiteze isanganya hari n'izindi mpfu ziharaje ku bantu twe dusangiye umwuga impfu byo kwica umuntu atapfuye tuje kwiyamiriza imagine je nka cerebura ngo no muzi ndaja mu kiriyo cyanaka kumbe naka swata ntiyapfuye iki rero urazica igitumye tuza kandi turababaye ndababaye ibintu sivyo byari bishe Fani Lavine guys tuje ngaha kwiyamiriza abantu baherutse kwica Fani Lavine biyitiriye Mimi Mireille biyitiye Mimi Mireille cyangwa Rivera biyitiye Rivera hari umuntu akoresha page ayita Alivera muhimbare arafata narinanamura ahitana umuntu aramwica amwita rip ni rip eske ujya muntu yishe honyine aramuzi ujya mbe ikibazo hari akantu Sami aheruka kwandika ku rubuga rwiwe aravuga ati mbega abakinyi ba filme mwe mwoba muzwi muri leta barazwi none kajya kabazo karakomeye babamenya muri mu 20 festival ntagire n'umukinyi n'umwe tubona niki nakurikira si cyo gusa bakanakwica ukihorera ntiwitware abakinyi ba filime bababisha nico kintu rende ngo navuga yuko muri filime mu bihumbi 2021 bishe Mr Sami bisha Kesi bica Famba bica Swingi bese bagiye barapfa iyumvire urazi guhura n'umuntu ukiruka ngo uhuye n'umuzigo aho ariko turavye muri entertainment zo mu bindi bihugu biravuga yuko mu bindi bihugu igituma bidakunze kwigaragaza ngo naka yapfuye nuko bijya bintu bihanwa
iyo bamenye urubuga rwawe barashaka kugushitakinga ukagira ikibazo gikomeye n'amandi ukacibwa ubwo kwica umuntu muzima na burya buvyibuye fanira binafise imagine ni best influencer mu myaka yahera bo mu myaka yaheze best influencer wo mu myaka yaheze yatwaye ibikombe vya atwara izindi award izo aheruka nawe no gutanga award y'ibihumbi ijana ku miliyoni nikiyo ari award yatanzwe yavuze ko batanze miliyoni bawuhaye Mr. Sami amakuru asumira harimo ibihumbi ijana harimo ibihumbi ijana kandi nabanga twe tubizi bavuze ko harimo miliyoni hama bashamo ibihumbi ijana ayo makuru nayumvise uko nayumvise uko sijya uyafitiye ubuhamya cyane nayumvise nayo numvise ushatse kuvuga rero ko iryo bahasha bahaye Sami harimo ibihumbi ijana nge turabi tubashiremwe video iyi bahasha bahaye uyu Mr. Sami yarimwe ibihumbi ijana nivyo uyavuze marezo naje numvise ninde yabikubwiye none navyumvanya abo muri industry mu bakinyi dusangiye umwuga bagiye barakuze koje sinaje muri lancema ngo menye yuko ibihumbi ijana byo byatanzwe none ko Mr. Sami igihe witwa ntuze abahebiye karonka award y'umwaka ya sinema yari yakunze ico gihe ya festival yari yabaye bamuhaye award bashaba muha no miliyoni Sami acavuga ati babaha award zibiyo bakabaha no miliyoni umwe nawe bamuhaye award bamuha n'ibihumbi ijana bijya byita akarorero keza mu bantu ni award amikare ijya bayita award amikare kugira bamwereke yuko kuko urinze ubona umuntu mukorana nkuko kwanje nkafata award nkayiguha vraiment mba nkweretse yuko uri umugenzi igikuru si ibihumbi ijana bahaye Sami igikuru nuko bamucaguye mu bandi ati wewe urakora uko Sami yaciye avuga ati hariho abantu baduha sinema rimwe mu mwaka kandi bagacavuga bararenze iryo siryo jambo reka dusubire mu rupfu jewe nama nitanga kakarorero ego iyo umuntu ariko arinamura kandagaza abantu ngo bapfuye kandi hariho abanzi baca baryoherwa bagashira agati mu kinye ngo nakaragiye bijya bintu sivyo pe je ndibuka umusimfa umusimfa nararonse apere hewe nutora gutelefone umunsi napfuye urabaza nadiko yarantelefone akubaza ati mare wapfuye wewe wapfuye gute imagine umuntu atahora gutelefona agasha gutelefona mbe wapfuye vyanyaba nanje nkishura ati sindabimenya neza ndacariko ndabaza ayo makuru ndiko ndasambagirika ndi muri kabaza kanone ariko rero ikindi kintu dukwiye kuze turakora kandi tukakimenya tureke kuze turafata ibintu tukabyibuka mu gihe ari uko habaye ikibi abantu basigaye bibuka umuntu ari uko yapfuye je nk'ubu nasanze ari abastare bamvugisha ari uko napfuye kuko umunsi je napfa n'utanyandikira yaranyandikira arambaza ati marezo tirantre ubye timuri uravuze ngo tugabanyijwe nkande twagabanije sawa none rero reka twongorerane iyaba ukuntu abantu bakunda umuntu yapfuye ariko bamukunda kiyo byari sawa umuganga umwe niwe yabagije umutama none ga mutama kwamahere yo kuva mu bitaro yabuze tugire gute umusaza ati je ndafise abana kandi bakuze bafise n'amahera narababwiye ko ngwaye ntibaje kundaba muganga asharabandikiranya abana ati ngo mutore umupfu wanyu so wanyu yapfuye baje urazi ico baje babaza moroge hano muri hisha ngahe urumva imiliyoni 10 ku munsi ngo reka gutizo mumaze iminsi 5 urumva imiliyoni baje kwiha Serkei burya yaciye ababwira ati ntiturapfa je sindapfa ni muri hayo mahera ntahe batace baramaramara iki kintu rero cyo kwica umuntu ahagaze turacyase cyameje kuko umuntu araza agakina sinema akabaryohera urumva akabakorera ibintu bizima abantu aho kuza kwandika ati Fanira Vine yasohoye filime nshasha yahaye bazita guteda hari yo mperutse gukinamo ni bari umupfakazi yarakinye umupfakazi yo ni y'imyaka urugo ni yakera yarakinye
Irya twagiye muri lancement officiel. Fani ya Vine Data. Hariho n'iyindi herutse guhera iyi mwamikazi izo ko mutazandika ku mbuga muzivuge muza kwasama ngo Fani yapfuye. kandi Fani yapfuye wanguye kuri content. Yoba ari content. Azora bapfe nk'indwi imwe. Uraba ukuntu tuzovuga ku rubuga. Kandi tuzorira. Yo. Bale yo. Bale. Oya ntagapfe. Na. Norira. Akarorero. Akarorero wumvise Fani yapfuye. Je nkuba akarorero Fani banyandike message. Nakujya je nabibonye ku rubuga. Kwanza nkibona ku rubuga umutima waragize kwatu. Seriously? Fani is dead. Deja murire. Deja murire. Cyantangura turabuze mu influence. Best influence. Mama Award. Mama Rao. Uwundi Mama Rao uyoza ryari. Uraputa mayingumi yawe. Inyungu nizo zizi imbere. Inyungu nizo no kuri. Urapfuye tudakinanye. Tudahuriye kuri scene. Nta musi nimwe mwabwahuriye kuri scene. Tumaze guhurira muri filime turahuriye kuri scene. Niyo mukinya asigaye wenyine. Je twarahuriye muri scene. Ni wasigaye je. Abandi bose mwarahuriye. Bose iyo bava bakagera no mu underground. Barahuriye kuri scene. Ego. Ariko Fani turahuriye kuri scene tumaze guhurira muri filime. Hajya abakinyi ba cinema ba underground bagwiriye. Benshi cyane. Mbeba bitaba underground cyangwa aba upcoming. Aba upcoming na underground tadira aracari hasi. Ariko upcoming abadugirije pete. Nuri karaza ari karakora cyane aza. Numake arashaka kuba mu underground ari karaza. Underground upcoming. Coming and underground. Ari hasi gusa ariko araza. Rero bisigura ko tubaye seriye mu bundi buzima. Burya abantu tuba interesse cyangwa abantu bariko baraza bariko barakina filime bushasha baba interesse n'ibi bintu bivanye nuko babona ko natwe tuko turabikora uko. Voilà. Kubera ko nimba mutwereka yuko ku mbuga twebwe turi abantu babi n'abariko baraza tuzavuga ati ibi nubwo tubijyamo ni ibintu bibi. Urabyumva. Nimba mutwandika kw'imfu gusa ata bintu byiza mubona ata amateka meza mutwandikako n'uri karaza acika intege. Urukundo we ngo masi nsome ku mwanda be kuri seri ingo nene bakugirira. Urumva rero bamaze kuba batwandika kw'imfu gusa ntibiheza ngo bigire batwizeye. Ntibiheza ngo batwizeye kuko murazi ikintu cya mbere cyo cy'abantu mwomenye. Aka kazi hari umuntu yige kwanza ngenda wakarorera. Hari umuntu yigeze kumbwira ati Marezo mufise amahera menshi muri ibi bintu murayaca muragira iki. Cyanda mubwira si bibi ariko twe nta mahera tubibonamo menshi atari nta mahera bimwe. Acambwira ngo none nimba ata mahera rimwe ngo mubikora kubera iki. Kubera tubikunda. Ngo none ngo ni kubera iki iyo tubabagiye sometime ku mbuga muri ko muvuga ko muri abatunzi. Bati none yoza kwitira ku bukene. Cambuga ati nitwavuga ko turabakene n'umwana wawe ntuzomurungika muri ibi bintu ko no murunga mu bitagira mu. Niwe murungika mu bukene. Direct natenda mu cyana fura direct for free full tank. Ushumu nothing. Rero abantu muri ko muradukurikirana mudukure kwa kanyaro n'amanyama n'akarimi turabihanikirije. Bavuga turabiyomoroye. Ndakwishituye. Sindi heni samuboyi canke ibogare nguranira ubwoba ngo nguzonyanka ngo oya je nzobana n'umukene mugenzi wanje. Kubera iki? Kwanza ubu nukurondera iyongwa. Nukurondera uwagira ati uwagwa. Mureke kuza nga mudutera ubwoba umwe mudari twe tuzobaho. Kuri ibyo rero twubahane tutubakanye. Erega urazi abandi bantu nabonye bafise akagaye. Hariho umuntu uzamva ngo ndamutse nani ngo ndagufara. Ngo yewe Marezo wingu ndamutse ngo namara gushye kwa subscribe. Oya uzubona akubonye mwibarabara. We Mare ngoha. Ingo. Sasa Satinilo bébé qui bavare oroshingo. Bien. Ou bien va valider dans l'alphabet. Est-ce que c'est quoi ça? Speak. You. Kandi abonyene niba abandi bagaruka bakatwandika ko twapfiye kuri Facebook. Nagira byumva.
ko niyo ugwaye atavyemera akemera urupfu. Yumvire Marezo yaragwaye bavuga ngo iyo content Iyo filime ngizo biryoshe. Uranyibukije akantu. Igihe wagwaye. Uranyibukije akantu kari kamazemo iminsi mu mutima. Kwanza ukanunzo kavugira kwa Diko. Ego. Kwa Diko niho bacyumva Kwa Diko niho bavyumva ningoga kuko niho bari. Reka ndakabiki. Kabiki. Yarantumiye. Yarantumiye. Diko yaragutumiye. Nzokavugira iwiwe. Ndabacana abastare. Ndabacane ndabakuriye kw'impunzi kuva kuwa mbere gushikira abantu dusezera narakabana nagiye ndakumenera indazingeze nuko rero abantu dukora umwuga umwe mukora ibi bintu mufise n'ababahanura bakubwira ati ikintu ukoze ni ciza cyangwa si ciza apana guhanurwa n'inyanda muvano n'abantu batagira abo bantu babahanura ngo wishe ngo fanira vino ukamushyira kuri page siduga abo sibo futa posting ibintu byiza Alivera wese bama bamwishe biguha ibintu byiza nawe posting ibintu bibi bizoguha ibintu bibi murakoze cyane yari Marezo ma connection agasore kari accompagner mu kiganiro cya Akasamutwe. Thank you so much. Ciao we nta mpamvu yo gusezera nta ngorane nta kibazo barandi big up sana ntasezera hasezera